Ndabahaye ikaze bakunzi b'umuco w'Ijambo Ministries aho muherereye hose, ndizera ko mumeze neza, ishingiro nta Yesu Kristo mu mitima yanyu. Nimba hari ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro vyacu, nagira ngo ngusabe ntugende udakoze sabone kugira ngo uzoze urabana natwe mu biganiro vyacu vya misi yose. Ne gushimira n'umuntu wese yakoze sabone, umuntu wese asangiza ibiganiro vyacu n'abandi, abari muri groupe murimo canke umurongowe, Imana ibahe umugisha. Ibiganiro vyacu bishingiye kw'ijambo dusanga muri Zaburi 119 ku murongo 105. Nagira ngo ngusabe iyi Zaburi uyisome, ni iyawe kandi bishindure ubuzima bwawe, bizogufasha cane. Yesu nashimwe cane. Uyu munsi hari ikintu ngiye kuganira ko, ijambo ryo gutera intege. Sinzi situation urimo, ibibazo ufise, ivyo uriko uracamwo, ese ubuzima bwari bwose burimo, ariko humura, Imana irakuzi kandi hari impamvu yemera ivyo vyose bigashika. Ariko imbere yuko tutangura ikiganiro cacu, nagira ngo ndakwinginge dusengane Imana hama twinjire ikiganiro cacu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kuri Imana yacu, tugushimiye ku gakiza waduhaye. Mana, tuguhaye icubahiro. Iyo niyo mpano ikomeye kuruta ibindi vyose umuntu adashobora kubona muri iyi si. Tugushimiye ko waduhaye umwana wawe Yesu Kristo akatwitangira kugira ngo tube abana bawe biciye muri we. Warakoze Mana, tuguhaye ikaze kugira ngo ubane natwe muri kino kiganiro, bagitangure mpaka giheze. Uvugane imitima ya benshi, umuntu wese ariko aradukurikirana, Mana umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, mu izina rya Yesu tubisavye bizeye, amen. Ndaguhaye ikaze kandi mboneraho kuramutsa mwebwe bakunzi b'umuco w'ijambo aho muherereye hose. Amazina yanyu ni menshi sinoyavuga, ariko mwumve yuko tubaramukije kandi turabakunda kandi turabasengera umunsi ku yundi. Imana ibahe umugisha. Yesu nashimwe cane. Ndagusabe wumvirize ikiganiro kuva gitanguye akagiheze, hama ubone kugisangiza abandi. Burya wumvirije ikiganiro kigahera biragufasha gutahura ibibazo byose wowe ufise canke aho wowe utatahuye, bigaca bituma wumva ushaka kubaza ikibazo. Ariko wumvirije ntuheze ikiganiro biragoye gutahura kandi biragoye kumva kabisa ico Imana ivuganye nawe. Yesu nashimwe cane. Ariko wumvirije kuva ku ntango mpaka giheze ikiganiro, uratahura ukavuga ati ubu ndafise umuco kuvyo ariko biravugwa. Yesu nashimwe cane. Tugaruke mu gitabo c'Itanguriro. Igitabo c'Itanguriro ugiye kuraba Adamu na Eva, Imana yashizeho ibiti, iravuga ati iya giti ntimuze mugikoreko, kuko iki giti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Ariko umwasi nawe abaraje kugira ngo abagerageze bave ku Mana, bareke kumvira ico Imana yababwiye, ahubwo bakore ivy'umwasi Satani ariko arashaka yuko bakora. Buri gihe misiyo ya Satani mu buzima bw'abana b'Imana no kugira ngo abakure ku Mana, abana b'Imana babe umwasi n'Imana. Niyo misiyo ya Satani. Ariko imisiyo ya Kristo Yesu ni kugira ngo tunwane n'Imana. Yesu nashimwe, tugume turi abana b'Imana. Imana idufashe cyane. Rero Satani yaragerageje ivyiwe, vy'ukuri ivyo yashaka arabigerako. Adamu na Eva bajya ku giti Imana yari yababujije. Ariko ujya munsi bakiriye, bariye, wumve neza, bariye ku giti
imenyekanisha ikibi n'iciza mu buzima bwabo. Nta kibi bari bazi, bisigura yuko umunsi bariye kuri kirya giti niho umwana w'umuntu ubuzima bwiwe bwaciye bwinjiramo ikibi n'iciza. Umunsi Adamu na Eva bariye kuri kirya giti Imana yababujije, niwo munsi ubuzima bw'umwana w'umuntu bwinjiyemo ikibi n'iciza. Ubwa mbere nta kibi cyari kiri mu buzima bwabo. Batarajya kuri kirya giti, Adamu na Eva nta kibi cyaba mu buzima bwabo. Soma, Imana yabatemberera akujya utemberera umuntu mugenzi wawe. Imana yabaganiriza akujya uganiriza umuntu mugenzi wawe. Imana mbese yari nk'inshuti yawe. Yesu nashimwe. Ariko ikibi kimaze kwinjira sasa muri bo, bwa mbere baca batangura kubona yuko bambaye gusa. Bwa mbere batabibona, ubuzima burahinduka. Urupfu rwa mbere rwabonekeye mu bana babo. Imibabaro ikiratangura kwinjira, ariko ubwa mbere batarakora kuri iki giti ntibakibona. Rero kugeza uyu munsi niyo mpamvu ubona ubuzima, hariho umwanya ugira ubuzima bwiza, ariko akaba n'undi mwanya ubona ubuzima bwabaye bubi. Niko bimeze umuntu wese, ibi bintu biramushikira. Uyu munsi ukabona bimeze neza, ejo ukabona birahindutse. Ibi bintu bishikira umuntu wese, nubwo yoba ari perezida nawe biramushikira, nubwo yoba ari umwami wo mu Bwongereza hariya biramushikira. Nta muntu ibi bintu bidashikira, nubwo aba yambaye impuzu z'ivyuma, nubwo aba afise inkoho zimurinze impande zose, acambaye uyu mubiri wuzuye ibintu bibiri, iciza n'ikibi birimo. Umuntu azo gukorera iciza ukakibona, ariko yagukorera ikibi ukavuga ati ibi bintu sinayenzi ko biri muri we. Ibintu ndazi yuko ubizi kandi umaze kubibona. Yesu nashimwe. Rero Imana ishimwe ko yadutangiye Yesu Kristo kugira ngo atugarure hafi n'Imana, hatubere ikiraro subire kuba abana b'Imana. Ariko bivuze yuko kamere y'uyu mubiri yavuye oya, kandi Imana ntiturabira muri iyi kamere y'umubiri oya, iturabira muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Urumva aho ibintu biryoheye. Imana ntiturabira muri iyi kamere y'uyu mubiri, Imana iturabira mu gikorwa Kristo yakoze ku musaraba. Imana iturabira mu maraso ya Yesu, hama ikavuga ati aba ni abana banje nkunda cyane kandi bakampimbara. Yesu nashimwe. Rero muri ubu buzima zo kwisanga mu bintu bigoye, ubuzima bugoye niko bimeze kandi utabukunze. Ariko nagira ngo ndakubwire humura, ubuzima ubuciyemwo bugoye ni kubw'inyungu zawe, kandi kugira Imana yihesha icubahiro muri wewe. Yesu nashimwe. Ivyo ucamwo bigoye, ivyo ucamwo bikubabaje, bimwe utaronka n'ukuntu ubwira umuntu n'umwe. Hari igihe uca mu bintu bibabaje ukavuga ati ndabibwire nde, ukabura n'umuntu umwe wabubwira. Mbese ukavuga ati reka ngende gusenga, bikanka n'ukuntu wosenga, ukabura n'amajambo uvuga mu gusenga. Hariho umuntu nigeze kubona yacafye agapapuro acashirako, yacafye agapapuro ashirako amarira, amace yandika ngo amen. Bisigura uwo muntu yagiye gufukama arasenga, ariko arabura icyo asenga. Yaragiye mbese akigera mu cumba ciwe ararira, amace avuga ati amen, kandi yizera yuko Imana yumvise amasengesho yiwe. Rero mu by'ukuri muri kijya gihe biba bimeze uku, wiyumvira ibintu byinshi bikagucanga, ukiyumvira ati mbese ibi bintu Imana izobikora gute, inyinshi izoza gute, bizogenda gute, bikagucanga. Ahubwo ukumva umutwe wawe wose bijya vyose Imana ibireka bibe kubw'inyungu ziwawe kandi no kubw'icubahiro
c'Imana. Yesu nashimwe. Tugiye kwigira kuri Aburahamu. Aburahamu yakuze ari umuntu atazi Imana. Usomye mu gitabo c'Itanguriro ibice ni12, yakuze mu nzu yabo canke mu muryango wiwe, se na nyina ari abantu bisengera ibigirwamana batazi Imana, ariko Imana, umugisha wa Aburahamu wari ahantu kure, wari ahantu hagoye, nubwo navuga ati yategerezwa guca mu nzira harimwo amahwa, harimwo amabuye, harimwo ibiki, ibintu vyinshi, ariko Imana iramubwira ati Aburahamu we, va ngaha muri iyi nzu yaso, gende mu gihugu nzokwereka. Ico gihugu nico cyo guheramwo umugisha, apana mu nzu yaso, apana mu gihugu cawe, apana muri quartier yawe, apana muri ba bantu bakumenyereye. Imana iramubwira ati wewe fata ivyawe vyose uve ngaha. Yesu ashimwe cane. Ivyo bintu turiko turasoma Bibiliya mu by'ukuri wumva mengo na gastori, ibintu bisanzwe, ariko wewe tuvyishirako wewe ubishire mu buzima bw'iwawe, uraho ubuzima bwawe ubayemo. Imana iraje irakubwiye iti va mu gihugu cawe, umugisha wawe nturi ngaha muri kino gihugu. Natwe usanga twarahize mu bwenge bwacu, mu byumviro byacu, iyo ni mpaka nguzinzi Bujumbura canke ahandi, je nzobe Bujumbura. Imana igaciza ikabwira ati amahera uri kuraguramo inzu ngahe Bujumbura n'ibindi byose uri kurakora, uri kuratakaza umwanya w'iwawe, ahubwo genda mu Cankuzo nk'akarorero, canke muri Kongo, hahantu mbese atana abantu bariyo, hariya niho nzoguhera umugisha. Ibaze rero ukuntu wogurisha ibintu vyawe byose, amatungo yawe, mbese ibintu utunze byose, ukavuga ngo ugiye mwayo mashamba. Wewe wibaze nkawe, hamwe yavuga ati no, you need daimon, si Imana, kuko Imana ntiyokwemera yuko mpomba ivyo ndiko ndakora, ntiyokwemera yuko ngurisha ivyo ntunze byose, ntiyokwemera yuko subira gukena. Iyi si Imana, kuko ndazi Imana Imana niwe yampaye umugisha, kandi Imana ntivuga uko. Yesu nashimwe. Biroroshe kuri twebwe guca dukreye agafoto tukihesha amahoro ko atari Imana, no mu gihe ari Imana biba yavuganye natwe. Yesu nashimwe cyane. Rero ibi wewe uvyibaze bikubayeko ukuntu wo kwifata. Rero Aburahamu Imana imubwira ati haguruka genda. Imana ntigeze imubwira ati ugiye muri iki gihugu uraza kuduga canke uraza kumanuka, oya. Imana ntigeze imubwira inzira, yamubwiye ati wewe haguruka gusa genda. Ico nizera ntakekeranya, kubera yumviye Imana yaramurongoye ikamubwira ati cangaha, nubwo Bibiliya kitavyanditse, ariko yagiye atazi yagiye. Bibiliya ntiyerekana n'ibintu yagiye yikoreye, oya, ariko Imana yamugize umutunzi, umugira sogokuruza w'amahanga. Yesu nashimwe. Kandi uyu munsi abizera baracajya ku migisha yiwe. Yesu nashimwe. Rero ntivyari vyoroshe mu buzima busanzwe mu rugendo rwiwe, ariko Imana yarabishinduye biba ibintu bikomeye cyane. Raba Yosefu, Imana ikimwereka indoto gusa, ikimuha indoto, byari ibintu bisanzwe. Bene se barabigwanya, ariko icyo nkundira Bibiliya, se wiwe Yakobo amaze kumva izo ndoto yaramukankamiye kugira ubwibone butaba bwinshi. Nivyo rimwe na rimwe hari igihe Imana ivugana natwe ugasanga dushatse kugira guhinduka, kwitwara nabi ku bandi bantu, ngo ni kubera Imana yavuganye natwe. Se wiwe yaramukankamira, ariko Bibiliya ikivuga neza ngo ariko se wiwe ayo majambo ayabika umutima. Urumva, kuko se
yari yamenye ikintu kiri muri ivyo bintu Imana ibwiye Yosefu. Urugendo rwo kugera kuri ivyo bintu ntivyari vyoroshe. Urugendo rwo kugera kuri ivyo bintu ntivyari vyoroshe. Yaragurishijwe, yarakubiswe, yaratawe mu vyobo, yarafunzwe, yarabeshewe, mbese yaciye mu bintu bigoye, aca mu nzira nyinshi zirimo amahwa, zirimo imisumari. Ibaza uyu munsi nimba bakubeshera akantu gatonyi gusa ugasanga wahindutse. Wahindutse, wavyimvye, reka mvuge uko, canke uriko uravuga nabi n'uwo muntu. Ibaza Imana yemeye kuca mu bintu nka Yosefu. Mana woyituka. Mana woyituka, ubona yuko yagutereranye. Aha ni hamuco usanga abantu bakunda kuririmba za ndirimbo ngo uko wapi Mungu nikuone mbona umeniacha. Sija ndirimbo sizimana nubwo ziryohera amatwi yanyu, nubwo mukunda kuzumviriza. Siko indirimbo zose wumva harimo ibintu vy'Imana mwumve ngo ni indirimbo za gospel. Siko bimeze. Yesu nashimwe, muze musenge kandi musengera n'amaririmbo mumviriza. Rero Imana ntishobora kuguta, Imana ntishobora kukwibagira, ivyo ntibishoboka. Ivyo bishoboka, Imana ntishobora kuguta kuko Yesu yemeye kureka 99 aza kurondera imwe yonyene. None Imana yoguta gute? Rero mu by'ukuri ntivyari vyoroshe kuri Yosefu, ariko yaraciye muri urwo ruganda, reka ndabivuge, rwo gutunganwa kugira ngo Imana yiheshe icubahiro biciye muri we, kandi na wene vyamuzaniye inyungu. Yesu nashimwe. Ivy'Imana ireka bikaza mu buzima bwawe ni kubw'inyungu ziwawe, kandi no kugira ngo Imana yiyerekane iciye muri wowe. Yesu nashimwe. Ntiwite mu mahwa uri kuracamo, ntiwite mu misumari uri kurahonyora, ntiwite mu bisiriko uri kuratsitaramwo, ntuvyiteho. Ariko wewe hanga amaso, umana ukwizera kwiwawe, ubandanye urugendo. Ndakubwiza ukuri, ejo uzohindukira urabe inyuma, urabe na hariya uvuge ati Mana warakoze kuba naciye muri iyi nzira, kuko yo ntaza guca muri iyi nzira uyu munsi ntibiba bimeze uko. Yosefu yaciye muri ubwo buzima bwose, ariko mu nyuma Imana niwe yakoresheje kugenda gukiza umuryango wiwe. Inzara yarateye, ariko niwe yahaye ivyiyumviro Farawo kugira ngo babike ivyo kurya, aba umuntu akomeye. Yesu nashimwe, aba umuntu akomeye muri kiriya gihugu, akiza umuryango wiwe. Urabona ko izi zari inyungu ziwe ku giti ciwe, zari inyungu ziwe, yaciye muri bijya kubw'inyungu ziwe. Imana yaramucishije hajya kugira ngo azakize umuryango wiwe. Umuryango wiwe ntiwishwe n'inzara, umuryango wiwe wari umeze neza hariya. Umuryango wiwe ntiwigeze wicwa n'inzara. Kubera iki? Kubera Yosefu yari hariya. Ibaze rero yataza kuhaba. Ariko Imana iyo yemeye kuca mu kintu, hari inyungu ziwawe, waba uzibonesha amaso canke utazibonesha amaso, ariko hari inyungu ziwawe Imana ibigufitiye ngaho, kandi n'icubahiro c'Imana. Yesu nashimwe cane. Yesu nashimwe cane. Umunsi babonye Yosefu, abantu bose, se wiwe yararize arashima Imana ko yibaza yuko yapfuye, ariko se wiwe arabona ati vy'ukuri Imana yari yavutse, ndabibonye. Yesu nashimwe cane. Hari umuntu umwe nkundana namuramukije hari yitwa Mireille, ndakunda ukuntu
akunda kuvuga ngo ivy'Imana ishaka ni vyiza. Imana vy'ukuri kandi kenshi ivyo abaciyemwo Imana yiyerekana ikamucira inzira, kabona vy'ukuri ko Imana iri kumwe nawe. Ariko iyo processes yo kuca muri ivyo bintu ibigoye pe. Hari igihe uca muri situation ukabona ati ibi bintu sinobishobora, ibi ntibishoboka, nobishobora gute pe. Twese dufise situation mwene izo, turafise nayo ukuntu uca Imana ikubwira ati jaha hantu, ariko ukabona ivyo bintu ni ibintu bigoye cyane. Ariko mu nyuma kubera wahisemwo kumvira Imana ikabikora bikagenda neza, kandi ugasanga imbere yari yaguteguriye umugisha. Iryo ni rya jambo Imana ivuga ati uzoca mu muriro uzawusha, ariko tuni lazima guce muri uwo muriro. Ngo uzoca mu mazi, ariko amazi ntazogutembana, ni mpaka ayo mazi tuyacemo. Ariko inyuma y'amazi hari umunezero, inyuma y'umuriro hari umunezero, inyuma y'umuriro hari umunezero. Imana yadusezeranye nuko yavuze ati muri ayo mahwa uri kuracamo, muri uwo muriro uri kuracamo, muri ayo mazi uri kuracamo, nzobana nawe. Imana yabanye Aburahamu muri urwo rugendo rw'Imana ikimubwira ati va mu nzu ya so. Imana ibana nawe. Imana yabanye na Yosefu kuva muri rwagobo bamutayemo bene se bamugurisha mpaka ibwami hariya hose. Imana yabanye nawe. Imana yabanye nawe, yigeze imutererana, kandi Imana yabandanije kumukoresha ibintu bikomeye. Yesu nashimwe. Isezerano Imana yaduhaye izobana natwe. Imana ntizokwigera idutsa, kandi niko kuri. Yesu nashimwe cyane. Imana ntizokwigera iduta, oya, bishoboka. Bitavuze ngo umuriro ntuzowucamo, uzowucamo, ariko muri urya muriro uzobona Imana. Shadrake, Meshake, Abedinego abaterera mu muriro. Itanura ryaka umuriro, uwo muriro wari ukomeye gose, umuriro wari uteye ubwoba. Nimba ushobora gushira agatoki kamwe ku ibuji ugasha, ibaze rero iyo tanure y'umuriro ngo babongereje incuro 7. Uko waka baci bawongereza ko incuro 7, bisigura ikiba incuro 8. Hama abantu bobo wumva uwo muriro ukuntu wari uteye ubwoba, abantu bari bagiye gutsamwo abo bagabo 3. Umuriro wabamize ubwa mbere batarana bashikanayo. Ibatse ibibeye vy'umuriro yabamize batarana bashikanayo. Rero wiyumvira uwo muriro ukuntu wari umeze. Ariko baravuga ati twebwe iyo turiko turaja turahabona, kandi hari inyungu zacu nyinshi gose, hari inyungu zacu nyinshi gose, kandi n'icubahiro cy'Imana gitegerezwa kuboneka. Yesu nashimwe. Aremera baraja mu muriro. Twebwe naho Imana yacu itudukiza, ntuze ngaha kuduteresha ubwoba, ukinisha amarangamutima yacu bangwa Imana. No, twebwe naho Imana itoza kudukuramo, twamaze gufata ingingo, twaramaze kwiyemeza yuko no gupfa kubw'Imana yacu twizeye. Naho itodukiza twe turi tayari, ariko tuzopfa dufukamye bayari. Bagaba baterera mu muriro, ariko
haleluya, Imana iramanuka ibana nabo muri wa muriro. Amaso Nebukadineza arafunguka, amaso yiwe arafunga ati hajya nimwatereyemo abantu batatu, none ko mbonamwo bane, kandi uwa kane asa n'umwana w'Imana nzima. Aca arahishurirwa, arabona yuko uwa kane ari umwana w'Imana nzima. Icubahiro c'Imana kiba kiragaragaye ngaho. Yesu nashimwe. Amavi yose afukamira Imana yacu. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Icubahiro c'Imana kiba kiragaragaye hano. Ivy'Imana yemera kuca vy'ukuri si ivyo kukwica, oya, ahubwo ni ukugira ngo Imana yiheshe icubahiro nciye muri wowe. Hari abantu benshi Imana itera intege, hari abantu Imana ivugana nawe biciye mu buzima bwawe, mu buzima bw'utiriwe urababwira n'ubutumwa, biciye mu buzima bwawe, biciye mu buzima bwawe, biciye mu ntahe yawe. Hari abantu benshi bahinduka bakagarukira Imana biciye mu buzima bwawe, mu ntahe yawe, ndetse ubuzima bwawe muri rusange. Ugiye kuraba ukuntu twebwe Imana iturinda, ugiye kuraba ukuntu Imana itubereye maso ku murango no mw'ijoro, mu by'ukuri ni ibintu bigoye gutahura, ariko ugiye kubiraba Imana igukoze ku maso ukabibona nka gihazi. Wo kwirirwa mu mashimwe ukarara mu mashimwe ushima Imana, worara mu mashimwe ukirirwa mu yandi, kandi ugahinduka ugatangura gutambuka mbese nko kurusha wa muntu aba arinzwe n'abasoda canke n'abasirikare. Kuko nagira ngo ndakubwire, aho uri wowe urarinzwe, kandi urarinzwe kuruta n'umuntu arinzwe n'abasirikare b'umubiri, n'abagenerali canke n'abandi. Urarinzwe kuruta barya, urarinzwe nshuti yanje. Ivyo ucamwo bibabaje, ivyo ucamwo bigoye, niyo mpamvu bitaguhitana, kuko urarinzwe. Dawudi yarayivuze neza ngo utaza kuba Uwiteka ari mu ruhande rwiwe, abasi biwe baba baramumize. Uwo nguri ibaze, iyo Imana itaza kuba mu ruhande rw'iwanje, abasi ifise n'ukuntu bangana, niko yavuze, bari kuba baramize, bari kuba narapfuye, nari kuba naribagirana, sinari kuba naribagirana. Ariko kubera Imana iri mu ruhande rwanje, kubera Imana indinda, uyu munsi niyo mpamvu ndiho. Urumva Dawidi ukuntu yari yarahishuriwe. Yesu nashimwe cyane. Njye nibuka umukozi w'Imana ngaho mu Rwanda, Cecile, ni ukuri pe, iyo Imana itaza kuba mu ruhande rwawe, Cecile ni inshuti yanjye, urabizi. Iyo Imana itaza kuba mu ruhande rwawe, ivyo abansi bawe bakwifuriza, imyaka myinshi izina ryawe riba ryaribagirana, abantu nibo bakikwibuka. Ariko kubera Imana iri kumwe nawe, niyo mpamvu uyu munsi ukiri muzima. Kandi niyo mpamvu na bimwe vyose Imana yakubwiye, bijya vyose, bijya usengera, bijya wasengeye urira, nimwe wasengera ku misozi, bijya vyose wasengeye, ya masezerano yose Imana yakubwiye, niyo mpamvu izo yasohoza. Ivyabansi bagushakako, bashaka kukumira bunguri, ariko ntivyabakundiye. Ariko Imana yoyo impaka
izosohoza ico yakunyuzeko. Yesu nashimwe. Rero Cecile komera, ndetse n'abandi bakozi b'Imana aho muherereye muriko muraca mu bintu bikomeye, mukomere, 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 ntimucike intege. Iyi si yuzuye ibintu vyinshi bica intege, ibibi biyuzuyemo ni vyinshi. Si igenda ihinduka ku munsi ku munsi, nk'uko umuririmbyi Sezibera Eric yabivuze mu ndirimbo yiwe ngo biteye ubwoba. Haravuze neza ibiteye ubwoba ni vyinshi, si n'ubwa mbere, oya n'ubwa mbere, vyahozeho kuva kera, ariko ngo hahiga uwihangana. Rero mwihangane ushitse kw'iherezo, wihangane. Ayo mahuri uriko uracamwo iherezo ryayo irahari, ibigeragezo uriko uracamwo iherezo ryavyo rirahari, kandi uza urashima Imana ku munsi, kuko uyu munsi nimba waramutse ukabona uyu munsi, umenye yuko umunsi umwe uvuyeko uri kuregera kuri ya masezerano yawe Imana yakubwiye. Kandi nubwo uri mu kibazo, umbwira Imana ati ndagushimiye ko imisi yo guca muri aya mahwa, muri bino bigeragezo iriko iragenda igabanuka, kandi n'imisi yo kwinjira mu masezerano yanje igenda igabanuka. Guma usatira, uri kuregera imbere mu masezerano yiwawe, kandi uri kuregera imbere usohoka mu misi y'ibibazo canke ibigeragezo wo burimwo. Yesu nashimwe. Rero muri iyi misi mwambara imbaraga, mwegera Imana, musenge cane, kandi Imana ntizobora kubagirira neza. Ikibazo cose coba kiguhanze muri aka kanya, nukuri isubize ku Mana, ubandanye urugendo, ukomere, ugume mu masengesho, bwira Imana igushoboze, ugume ku Mana, ugume usenge. Ndazi neza yuko umunsi n'umunsi Imana igiye kukuremera intahe, kandi uzohagarara ushinge intahe. Imana ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo kubw'ijambo ryawe, ugana n'imitima ya benshi, bandanya ubasange, ubahumurize mu byo bariko baracamwo. Mana mpwemu yera ni wewe uganira n'imitima ya benshi, abacitse intege ukabongera intege, abanyotsewe Mwami ukabaha amazi, abashonje ukabagaburira. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umuntu wese umugenderere, yaba ariko araca mu kibazo runaka, ikibazo yoba arimwo, Imana umugirire neza, umushoboze kubandanya urugendo arongowe nawe, adacitse intege. Umwongere imbaraga, umwongere Mwami Imana iyerekwa ryaho urugendo rwiwe ruriko ruragana, uzobukoze Mwami. Shimye Mwami Imana, sengera n'umuntu wese ari mu gihe cy'amashimwe, kugira ngo ubandanye kumugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo ubandanye kumuremera amashimwe, nawe uzobukoze Mana. Mpezagiye abakunzi b'umuco w'ijambo aho baherereye hose, kugira ngo ukomeze kubarera no kubazigama, ubahezagire uburyo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Urakoze.